Bakunzi ba CANAAN TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse. Izina ryawe n'indiho, izina ryawe ni rukundo, uko Mwami Imana wamuduhanura uko bukeye nuko bwije mu ijambo ryawe, kugira ngo tugere ikirenge mu cy'umukiza wacu. None nyaguhoraho ndasenze ngo twambike imbaraga zawe, kugira ngo dushobore Mwami Imana gutahura icyo dushaka ko n'icyo tugomba ko, kugira ngo tubashe kuragwa ubwami bwo mu ijuru. Shimagizwa kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo twirinde kuba abakristo bakazuyazi. Haleluya, twirinde kuba abakristo bakazuyazi, kuko ijambo ry'Imana riratubwira neza ko umwami Imana abakazuyazi agiye kubadaho. Haleluya, ashaka ngo ubire canke ukanye, umenye ahantu wiranja. Haleluya, amenye hakurondera, amenye hagusanga, kuko uyu munsi hariho abakristo bibiyoberane. Mu Mana barimwo, mwisi barimwo, ariko Imana iri kwiradukebura mu ijambo ryayo ngo twitandukanye. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu byashiriwe Yohana igice ni ca gatatu, duhere ku murongo w'14 dushikane ku murongo wa 22. Ikete ryandikiwe ishengero Laodikiya. Wandikire umumarayika w'ishengero ry'Laodikiya uti: uwiyita Ame, icabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri, inkomoko y'ibyaremwe n'Imana, aravuga ibi: ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje canke ntubire, icompa ugakonda canke ukabira. Nuko rero kuko urakazuyazi, udakonje kandi ntubire, ngira ndakudahwe. Kuko uvuga uti numukire, ndatunze kandi ntaco nkenye, ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda menya. Ndakugira inama ungureko izahabu yakuwemwo imyanda n'umuriro, ubone kuba umutunzi. Ungureko n'impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare. Kandi ungureko n'umuti wo gusiga ku maso, ubone guhumuka. Abo nkunda bose ndabakankamira nkabakangira. Nuko gira umwete wihane, ehe mpagaze ku rugi ndaramukije. Umuntu niyumva ijwi ryanje kugurura urugi, ndinjira iwe dusangire. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nuko nanje nkuko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumve ico mpemu abwira amashengero. Amen. Murumvise ijambo ry'Imana ico ririkorera duhanura, iryandikirwa ishengero ry'Laodikiya, ariko uyu munsi ryandikiwe wewe nanje. Haleluya, ryandikiwe wewe nanje. Ngo uyu ni Yesu yariko aravuga ngo wandikire umumarayika w'ishengero ry'Laodikiya uti: uwiyita Ame, icabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri, inkomoko y'ibyaremwe n'Imana, aravuga ibi. Ni Yesu ubwiwe ariko aravuga ibi, yariko abwira Yohana mwiyerekwa. Haleluya, ngo ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire. Haleluya, uyu munsi muntu w'Imana, Imana irakuze neza, irazi icara ryawe, irazi haguruka ryawe, irazi ibikorwa byawe, irazi ibyumviro byawe, umva irazi detaye y'ubuzima bwawe. Haleluya, abana b'abantu wobabesha n'ukuri kandi ukiyerebeka bigakunda, ariko Imana yoyo isonda umutima wa buri muntu wese, izi ibyumviro byawe, izi umva irazi icara ryawe, irazi haguruka ryawe, irazi gukora kwawe, irazi detaye y'ubuzima bwawe. Haleluya, urumva ngo ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire, icompa ugakonja canke ukabira. Imana iriko iravuga ngo itandukanye, ureke kuba ukuba mu mayira abiri. Itandukanye, ureke kuba mu mayira abiri. Urumva uyu munsi
emwe shimwa mwami ivugwa n'abantu benshi pourcentage nini mugabo ab'Imana yo bishingira intare sinzi uko iyo pourcentage ingana sindiko ndaca urubanza ariko we nanje twirimbure mbega turiko turabira canke turakazuyaza urumva Imana yo ijambo ry'Imana ryo rikorera avuga ngo vyoba vyiza vyoba vyiza uretse kuruhira ubusa ukiranje ukibera mu bakonje ukavuga ngo umwami niyemeje gukorera n'uyu mugabo ntube mu mayirabiri umva nta namwe wa partner nta namwe wa partner sinzi wavuze ngo bakristo ngo bameze nk'abakristo ngo nk'abantu baba kuri frontière abo ngo ntibagiraho baba nk'ababa ku Kanyaru usanga gakomye bajabutse ikigali bagajabutse mu Rwanda agakomye bajabutse mu Burundi ntibagiraho ba partner baba mu mayirabiri mu bihugu bibiri rero n'abakristo arabameze gutyo ariko ijambo ry'Imana riko ratubwira ngo twiranje umenye ngo ni mu bwami bwa Kristo canke ni mu bwami bwa Satani muga ntuburaho aho witirirwa ngicompo gakonje canke ukabira ngo nuko rero kuko urakazu yazi udakonje kandi ntubire iranda kudaho Imana idutabare ariko urumva kubwigwa iryo jambo uri umwana w'Imana uvuga ngo warizeye Kristo uvuga ngo urasenga ariko uyu munsi ijambo ry'Imana ikaba ariko riravuga ngo ngiye kukudaho kuko nturi wandi ngiye kukugaragaza umenyekane uriwe Imana idutabare Imana idutabare ngo kuko uvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntaco nkenye ntumenye yuko ari wewe mutinde wafutanye uri umworo uri impumyi ugenda menye uravuga ngo jewe nukuri hari n'abantu bwira uti kizwa ngo jewe narakijijwe jewe ndazi Imana jewe umba akubwira hariho n'abakubwira n'ijambo usanga n'ijambo barizi umugabo baraba inyifato baraba ivyamo ugasanga ni ivy'umupagani abo rero ni Imana iri kwirabwira urumva wigira umutunzi w'ijambo ugira kuzi kuri kw'ijambo mugabo ijambo riko riravuga ngo uri umworo uri umutindi uri umukene wigira umukire kandi uri umukene wanyuma umukene w'ijambo sindiko ndavuga umukene w'impuzu n'ibirato n'amashakoshi umukene w'ijambo ry'Imana haleluya ngunda kugira inama ngure kw'inzahabu wabyumvise ijambo riko ratubwira ngo umve ngira ndakugira inama ngwino ngure kw'inzahabu ngo yakuwe mu myanda n'umuriro ubone kuba umutunzi ati ngwino ngureko ubutunzi nyabutunzi ngwino ngureko ukuri haleluya ijambo n'ukuri ijambo n'urumuri ugure kurumuri kumurikira haleluya ngo ubone kuba umutunzi ungureko n'impuzu zera ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare kandi ungureko n'umuti wo kwisiga ku maso ubone uhumuka ati ngwino ngureko umuti ngureko umuti woze mu maso ubone mbe murazi ko hari abantu bahumye kandi babona mbega guhuma no kuvuga yuko ntubona ibiriko biraba ntubona icyo ukwiye gukora n'icyo ukwiye kureka uburi impumyi ubundi umuntu abona aramenye guhitamo ikibi n'iciza haleluya akabanya ati kisi ndagikora n'ikibi kiriko kinjana habi haleluya ngwabo nkunda bose nkunda bakangira nkunda bakankamira abakangira ngo nuko gira umwete wihana Imana irashaka kuguhana kandi itakwasa ikagukubita akanywafi kugira ngo ukanguke kenshi hari usanga ugwaye ingwara cyangwa ategwa n'ikindi kibazo bikagutuma wegera Imana bikagutuma usenga suko Imana wikwase suko Imana ahubwo bigomba kugusekuwa bishaka kugukangura uvuge ngo reka mpindukire haleluya ivyo Imana irabikora kandi kabikora atari ukukwanse ibikora kugira ngo ukanguke haleluya ngo mpagaze ku rugi ndaramukije
urumva umwami Imana ari kuruga ariko arakangura n'ubu nyene muri iri jambo umwami Imana ariko aravuga haleluya ari kuruga ariko arakudodora avuga ati ni wanyugurura ndinjira nze mbane nawe nze nkugirire neza haleluya haleluya umwami Imana ari kuruga ariko aradodora n'uyu mwanya ariko arakwibutsa icyo ukwiye gukora ariko arakwibutsa ngo witandukanye uve mu nzira wari urimo itariyo ugende mu nzira y'ukuri haleluya ariko aradodora umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjiriwe dusangira uriko uravyumva umwami Imana nta muntu numwe adakunda umwami Imana nta muntu numwe adashaka kugirira neza ngo unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe y'ubwami kuko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe urumva umwami uzokwicarana n'umwami Imana nuwanesheje haleluya nuwitandukanije nuwabonye ko ivyo arimwe atari akavuga ngo bindabihebye ndagomba kugenda uko umwami Imana ashaka ndashaka guca mu nzira yiwe uwo ngo azokwicarana nawe nkuko na Kristo ubwiwe amaze kurangiza igikorwa umwami Imana yamutumye yahejeje kicarana n'Imana datarugira byose ku ntebe yiwe y'ubwiza haleluya nawe uyu munsi ukabushaka kuzokwicarana nawe itandukanye haleluya itandukanye va mu vyurimwo va mu itiro va mu marigara va mu bitakwiriye vayo haleluya nguri n'ugutwi niyumva ico mpwemo abwira amashengero haleluya uri n'ugutwi niyumva ico jambo ry'Imana ririko riravuga abantu b'Imana tureke kuba mu mayirabire tureke kuba kazuyazi ariko twiranje duserve ubwami bumwe tureke guserva bwose haleluya kuko ni waserva bwose uzobura ahantu na hamwe wapartene Satana gukubite n'umwami Imana avuga ati sindakuzi rero numva ngo umuntu w'Imana kanguka daba ingene uhagaze daba ko by'ukuri uhagaze neza canke uri mu mayirabiri niba uri mu mayirabiri itandukanye umwami Imana aragukeneye umwami Imana ariko aradodora ari ku mutima ari kurugi rw'umutima wawe aragomba kuza kubana nawe aragomba kuza kugukura huri aragomba kugushigikira aragomba kugukomeza rero nahawe ho guhitamwo neza Imana yo mwijuru ibahezagira mwami wanje Mana yanje ndagukunda kandi ndagushimira urukundo rwawe n'ineza yawe rurahebuje ugudukunda mwami Imana ntiruserangurika rusumba ukwezi rugasumba n'izuba nikuzimu rugerayo nigo rugumutuma uyu munsi wa none ugumuduke uruko bukeye nuko mwije mu ijambo ryawe none mukunzi mwiza ndagushimiye kandi ndakuriraje icubahiro kibi cawe n'izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise amen amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza